Burundi aho abasirikare 36 bafungiye muri kasho y'urwego rushinzwe imyitwarire ya gisirikare bari bavuye mu gihugu cya Somalia mu bikorwa byo kurwanya intagondwa za Al-Shabaab mu cyumweru gishize. Amakuru ijwi rya Amerika ryabonye nuko baregwa amakosa y'akazi, ariko hari n'andi avuga ko ifatwa ryabo rishingiye ku mpamvu za politike. Eloge Wilikanes. Abo basirikare bashitse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku magenekerezo ya 4 na 5 ku kwezi nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Melchior Ndadaye bivuga. Bagishika baciye bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza discipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu gifaransa, baca bajanwa gufungirwa mu gasho k'urwo rwego kari hafi y'ibiro binwe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri Amisom. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabatanyo ya 52, 53, 54, 55 na 56 ya Amisom y'ingabo z'Abarundi. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi, harimo kugurisha amasasu, ibitoro, imfungurwa, uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma hari ibitero bihitana ingabo, hamwe no guta inkoho. Umwe mu ntwazangabo afite ipete rya major akurikiranwa ku caha co kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi umwaka uheze, aho abasirikare 6 baguye mu gitero c'ahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Ico gihe hasize ubuzima abasirikare 6 harimo icegera c'uwatwara batanyo ya 53 ya Misome yari afise ipete rya major. Iyindi ntwazangabo y'ipete rya major nyene nayo nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'abegereye idosiye yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisugerejwe kugira ngo zitunganye neza ico bita hopli mu gifaransa mu gitero cahitanye abasirikare 13 kwa 14 ukwezi kw'icenda 2019. Ico gitero cari cabereye kw'ibarabara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar muri Shabelle yo hagati ku ruhande rwo hagati na hagati hashira umanuko bwa Somalia. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe riramutse rifashwe nk'ikosa atorihanirwa wenyene na rijya afisa mutwara, kandi bari banamuhaye abasirikare bake. Mu bafunzwe harimo abasirikare 2 b'igitsina gore. Bose bivugwa ko ibungenze bakaba basamiye muri Somalia. Abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku caha co gushurashura. Ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpirimbanyi z'Abarundi Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwa Twitter. Nahari mu bama basaba ko haba urutonde abakora amakosa bagahanwa. Kwifungwa ry'abasirikare hari amakenga afise na cane kubijanye n'intwazangabo ziri muri bo. Aho twumvise hateye amakenga nko kubijanye n'ibitero usanga vyaragiye birahitana abasirikare, bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa ryama rica rishigwa ku ntwazangabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare ca kera. Abo bakera bagira bati biragoye gose kuvuga ko mu bihe bene ivyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu umwe, batusanga ari ikosa riri ku ngero zitandukanye, ugasanga kandi ni ikosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare, ntibatahure rero ituma umu ex-FAB ari we yama acahanwa. Ikindi kintu twumvise bashimika ko cyane bene abo basirikare ba ex-FAB baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare ca kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD, ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe umu ex-FAB umu ex-FDD bakamureka. Baratanze nk'akarorero bati hari nk'intwazangabo yagirizwa ko yatakaje inkoho, muri ico gihe hari undi yatakaje rokete muga akacahanwa watakaje inkoho wa rokete bakamureka. Nko kubijanye nayo makosa nayo navuze asangiwe, baragira batariyo nk'ibitero nk'ujejwe iperereza yateza kuba yasavye nk'ivyo bita drone byari kuza kuraba akarere uko kifashe, ugasanga uwo muntu yakoze ivyo bikorwa maze abariko barakora aho hantu kwibarabara babona bashwayemwo batigeze babona ico gitero iyo kizananye. Canke barandi bakagira bati ugasanga bafise ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa, bati rero nk'ivyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe, bateza kwiga ivyo bintu vyose maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa bose, ntihahanwe umusirikare umwe w'umu ex-FAB. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ariko ntiryamuronse. Ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguriye inkuru ntabwo yari bwatwishureko. Nayo Kapiteni Oscar Manirakiza avugira ingabo z'Abarundi ziri muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugira ico bivuze ko ari Colonel Biyereke.